Ndabaramukije kaze amakuru ategekanya ikirere yo kuri wa gatanu igenekerezo rya 4 gitugutu 2024. Ejo mu gitondo hatekanywa ko hazokwaka izuba ririmwo ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazobakanye kurusha handi akazuba ari mu ntara za Bururi, Mwaro na Ngozi aho ibipimo bizoba biri kuri degrees Celsius 13. Ku muhingamo hatekanywa naho nyene ko hazokwaka izuba ririmwo ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokibonekeza mu ntara ya Cibitoke aho bizoba biri kuri degrees Celsius 32. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba rizoseruka isaha 12 zibura iminota 14 rirenge isaha 12 zibura iminota 5. Akaba ari ngaha hagarukiye amakuru ategekanya ikirere yo kuri uyu wa gatanu mwayateguriwe n'ikigo kijejwe ibirere ca Ijebu yari Fiona Tirojinka ayabashikirije naho utaha.